ariko rero hariya twabonye no vuga witwa Arno na mukocha w'abagardie umumenyereza w'abanyegori hama nawe ninde uyu ni Arno sinzi yuko ari umumenyereza w'abanyegori w'umugwi wahereka kumbure no vuga baraza kubitanga ko umuco neza na neza ariko ni izina remaze kugaragara ariko hariho witwa Mutima Constante nka team manager donc yagarutse aja subirira no vuga uwamusubiriye na wene wamusubiriye tenda iragije no gishika yari no vuga yari uno umumenyesha makuru mugenzi wacu kuri RTNB yitwa Ashere Niyonge niwe yari team manager ariko ubure Constante Mutima aragarutse no vuga kuri poste yahozemwo ariko turafise no vuga witwa nzohabonayo Rajabu Bosingwa be atari bake baramuzi uyu numumenyesha makuru mugenzi wacu kuri Indundi Culture asanzwe nawe novuga amenyesha ameremesha ikiganiro c'inkino uyu yabaye bamugenye kuba kit manager kuba kit manager kuvuga ko asubiriye witwa Ndikumana Yusuf Lule yari yashizeho na Etienne Ndayiragice ariko kandi ku rundi ruhande turafise witwa canke hashizweho witwa Arakandi Patrick nawe numumenyesha makuru kuri yabaye umuvugizi w'intamba poste nibaza kwitahura poste ni yahura iyi poste umuvugizi w'intamba mu rugamba iyi poste yari kenewe cyane ku bwanje bwanje kuko urabona mumenyereza hari aba busy cyane gose no kugana kazi nka Etienne ku murongo byari bigoye cyane gose zirenga zitanu urumva kuzoza ngari ko zose yabonetse akavuga no vuga ukungene intamba mu rugamba zifashe ubuzima bw'intamba mu rugamba bihari sawa kandi nikirushijeho akaba ari n'umunyesha makuru akaba ari umuntu no vuga zinyene gutanga iyo message biba bimeze neza cyane gose rero aba anya nibo bamaze gushigwa ahabona ariko kandi yindi abandi bagize no staff technique abari kuri TV bobo baca bagenda babona nk'uko ni Rajab Bosingwa urabona ko ari kuri mugenzi wacu tunamukeza cyane gose uyu no mugenzi wacu Alonzo iyo yajanye na equipe nationale aranadufasha kenshi aranadufasha gutaha bundi bari Dar es Salaam yagiye aduha makuru menshi cyane gose rero abandi bivugwa yuko bagiye kubashira habona mu masaha ari imbere mu préparateur physique ntiwamuvuze Mbanze Ndore Reverien Mbanze Ndore Reverien ariko wumvamwe amazina mashasha tutamenyereye nko munyegori w'abagardie tubatumenyereye Amidu Alonzo tubatumenyereye Vladimir niyo Vladimir bien sûr yabaye nawe yagiye no gumenyeza abanyego igihe kinini nk'aba sinzi impamvu babahindaguri biravana ngira ngo n'umunyegori bambe n'umumenyereza kuko nk'aba waje kuraba nko mwigori abazomenyereze ni babandi nyene nuko rero reka tugaruke rero kuri uru rutonde rwamaze gushigwa ahabona rw'abakinyi b'intamba mu rugamba bagera kuri 20 nabangahe gutyo nabagera nko kuri 23 kabona rero yuko na 3 na 5 gutyo kabona rero yuko abanyegori ari batatu hari anye mu banyegori bari bamenyerewe babiri basohotse babiri barinjira habayeho unovuga mu Mari ya Jonathan Ahimana yagumyeho ariko uwitwa Bizimana Alade yinjiye hasohoka uwitwa nde hari yanye Mateo Nkurunziza yasohotse sivyo uyu niwe ramenyiriwe cyane gose kuri no ya Ndayiragije Etienne canke kuri no ntwaro canke kuri buno burongozi bwa Ndayiragije Etienne ariko haje Bizimana Alade yigeze gutumwa ko nawe novuga nka selection zibiri zitatu ariko acarabura Uitwa Rukundo Nezime nawe yagarutse uitwa muheruka novuga hari yanye Jimmy akimenyereza kwa Jimmy kwa Jimmy rero hari yanye urumva yuko banyegori ari aba batatu Nahimana Jonathan Rukundo Nezime ndetse n'uwitwa Bizimana Alade asama hari yanye mu Bubirigi nawe nyene
uyu Aladem yazananye na Mateo Mateo bamenyekana ijambe muri equipe nationale cagiye turi hariya muri ntutse muri Madagascar muri za match amikana za Botswana wewe ntiyaraherutse gusa Mateo yari yagumyatse kuri liste nyimba ariko bizogenda Alonso urabona wewe ko azoguma ari umumenyegori wa gatatu inyuma ya Jonathan na Onezime nuko ugiye kuraba abakinyi bo binyuma abakinyi binyuma baba defense n'abakinyi bagera kuri indwi batumwe ko hariho novuga witwa Weymans Marco yagarutse kina muri Biashkut ari mu uyu nawe yari yararahiye ko atazopfa agarutse Etienne gihari witwa Ndayishimiye Yusuf Nyange wa Jesenis ariko yarakize ko nabonye muri nisa taratangura acari mu mvuna ariko ko biri kose novuga ntandwi zibiri usanga barakominitse hama witwa Sabiyumva Frederic Fere akina muri Vestelas hariya mu gihugu ca Sweden witwa Nduwarugira Christophe yagarutse akina muri Indonesia no munsi tuvugana hama hari witwa Nduwarugira Christophe bamutazira Rucho Musa Omar Musa Omar arahari witwa Bukuru Keita muri Grenoir nawe arimwe muri no rutonde ndetse na Manirakoze Abdul Digidigi abana bakinyi novuga aba niwe n'abakinyi bato ariko bariko bagenda umunsi kundi bagira ka experience ko kuja muri bagira experience turaza kurabira gusesangurana ubwo runo rutonde ariko reka turabe hagati mu kibuga Majari wa Musa Aruna wa Rayon Sport arahari Mudera Kibar wa Gasogi mu Rwanda arahari Bigirimana Abed wa Police FC mu Rwanda arahari Monstrezo akina muri Azerbaijan nawe arahari Mukono Eriel Dinyo akina muri Tanzania muri Singida arahari witwa Nahimana Shasir nawe akina muri Bandari yo muri Kenya arahari Riongora Jordi akina muri La Rovière muri mu Bubirigi ari muri no rutonde hama basatirizi nabagera kuri banga kuri batanu kana Kimana Bienvenue akina muri Republic Czech witwa Niyongere Pacific yaramaze igihe akina nako Niyongabire Pacific yaramaze igihe atagaragara mu giserukira Gihugu umukinyi mwiza murumuna wa ntuze wa Kamsoba akina mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cya kabiri Berahino Saido kapiteni w'intamba yagarutse akina muri Ende mu Buhindi yagarutse bimenye Imana Bonfils Caleb akina ya Buja FM team inde Bonfils na equipe afise none akinira ngomye kuvuga equipe itabaho nyine bimenye Imana Bonfils Caleb arahari Gihugu Jean-Claude Musauza nawe arahari muri Al Hilal Omdurman muri Sudan aba nibo rero bakinyi batumwe ko umumenyereza Sangwa Patrick liste yiwe ya mbere tubona hariho absence y'abakinyi bamwe tubanze turabire hamwe absence y'abakinyi bamwe mubo tumenyereye nk'abakoze kenshi kwa Etienne uwa mbere we ni Mateo yari amaze igihe hatumwa ko rimwe na rimwe akaba nimero imwe kenshi wanashima kenshi uretse match novuga ya nyuma bakinyi na situation na Burkina Faso imwe yakinye igice yatanguye igice amaze gukora amakosa menshi atangura hantu ubundi munyegori bujya bahora bafashanya yaragira gatatu yarinde yari Wironja Ismail nawe ntiyagaragaye ahubwo utaraherutse ni Onezime rero ntiyaraherutse ugiye kuraba rero ino liste ni umunyegori novuga yavuyemo na Wironja Ismail nawe nta gikinini yaramaze hama ugiye kuraba mu bakinyi binyuma uwabuze ninde turabona uwitwa Musore Prince yaramaze novuga igihe ariko arakinishwa umukinyi wa Vitaro uno Musore Prince wewe yaramaze igihe atumwa ko anabatitirer ukabona yuko yariko aragira ko ka experience uyu unye ntiyagaragaraye ku rutonde rw'abakinyi tukiri ngaho nyene Yves uyu ntiyarakenewe cyane ntibyari byiza yuko yari kubandanya amenyera novuga uno mwuka yaramaze igihe yaramaze igihe nubwo ariko arahumeka mu guserukira Gihugu kumbura
bo bariya bakiri bato nta wovuga ngo ni absence nini cyane nka musore Prince ntaco yaba tufise nk'abajya mu de 23 akabandaniriza muri bajya kuko ariko nk'ubu kuza kugira kamara nk'umwaka adasubiye gutumwako aho nta ciza muri kaza ni naco ezi equipe ziri munsi y'intamba zifasha equipe nkuru ko nk'ubu umusore Prince arabuze ariko ugiye kuraba neza kuri rutonde urabona biraca bigaragara neza yuko ikibanza ciwe ari Nduwarugira Christophe yakigarutsemwo azoswa akagikina kuko Nduwarugira Christophe kenshi akinishwa kuri ruhande novuga rw'ibubamfu ya Marco Weymans warashima na Marco Weymans ahubwo absence yuriya yabaye birumvikana mugabo birumvikana umusore Prince kutagaragara ni kubera Weymans yagarutse uriya mwanya ntituzosubira kugira ikibazo kabisa Weymans erega Alonso uretse Nyange muri no liste yose Weymans niwe wundi akina mu mugwi mwiza kandi anakina nizo match anakina buri weekend novuga akina cicaro ca mbere muri Belgique bo hariya rero turafise erega nk'aba bantu warugira uretse nk'imyaka itanguye kuba myinshi muri Indonesia Alonso ubutanguye kumanuka ligi yo muri Indonesia imeze gute singa Primus League nyene ngo Jakadoro ligi yo muri Indonesia burya yo imeze nka mbona ari byacu nyene vyaha mu karere none ga Alonso hariya erega ico analiza sikindi ya Alonso ni muri kontina idakunda guproduce amatara noneho waja Indonesia yaradutsinze nivyo yaradutsinze baturusha organisation byonyene ariko waja kuraba n'igihugu muri Aziya ico gihugu sina Korea sina Ubuyapani sina Ubushinwa urumva ni Indonesia nyene kuko mu Buyapani ushobora kubibwira yuko hariyo na ligi yomwe imeze ukuntu kuko hariyo n'abantu ariko Alonso kuva wakabaho n'ijya hezina ry'umukinyi ava muri Indonesia kuko ama selection yose dora wumva ngo akina muri ligi yo muri Indonesia iyo ligi ni nto cyane canke umukinyi w'umunya Indonesia akina nk'Iburayi akina muri ama champion akomako abaze y'abakini Buraya turagenda tukaraba na champion yabo kuntu nyine ariko nta mukinyi nta na ligi nta na kimwe iyo ligi abari ntoya gose ntugiye ngo resawa twihojeje Primus League yo n'ugwego go hasi kurusha ibindi byose mukango ntugira ngo iyo wona ikompara niyo muri Kenya wo ikompara yo muri Kenya canke izi za Uganda biri hasi gose ari na Saudi Abdallah mengani yakina reka nakubwire nkayo mazina ibaze Alonso League abo baba baronse izo transfer kubera iziriya match twagiye gukina Saudi Abdallah kina muri Libya Libya Saudi Abdallah siyari urumva abo babonetse bababonye muri ziriya match ya Mikale twakinye nabo cavuga bati ubwo naka nitwo mutuho niko baba bararonze nizo transfer abo barucu ariko ligi ni ntoya gose nuko rero aba nibo bakinyi b'inyuma novuga hari nibaza yuko aba basamu ni selection yonyene bari batumwe ko urabona yuko nibagarutse kandi ko biri kose nta absence uvuga ariko twabuze witwa Derrick Mukombozi kuri Norris Derrick Mukombozi nivyo mumwe mu bakinyi mu batari baherutse ariko yigeze kuba twerekana uvuga kumbura urwego gwiza kandi abavuga ko yari yahavuye ndatawe impamvu buvuga kuko uyu nawe ari mu bavugwa yuko bateye akagera intamba kubera bavuga bati nakagihari kabisa sino ndashimiye Yusufu Nyanga arimwo Usabiyumva Fere arimwo muri no rutonde aba Marco Weymans bagarutse Musa Omar ni umwe bakinyi beza cyane gose binyuma akina hari yanye mu Bwongereza mu vyicaro byo hasi nawe urumva ko ahari hari yanye Bukuru Keita ni umwe mu bantu two kwishimira no vuga regularité yiwe mu ntamba mu rugamba sivyo gayive uno Bukuru Keita kapiteni w'intambamo aramaze kwerekana iyo potentiel yaranakinishijwe urukino rwa mbere rwa Burkina Faso nubwo bitagenze neza ariko twobishima
kandi we wasanzwe wanafise iyo myaka mike uno mukinyi hambavu iyo myaka mike yiwe ariko uragenda ukaraba uburyo novuga ari mentalement uburyo ari n'umurideri oya Alonso gutangura kuvuga leadership kuri ubu rwego kuri uriya mwana kere muri Grenoire biragoye cyane oya jewe ndamuvuze kubera ndamuzi uriya ni kapiteni wa Grenoire ariko kuba baramugize kapiteni wa Grenoire suko novuga asumba wanashima n'imyaka abakinyi bakinana suko ariko hari uburyo novuga ari kiremesha nyene uramubona nyene ndonge n'amakarita afise ico navuga haracari kare cyane ko utangura kuyizera muri equipe navuga yuko byoba vyiza agiye aragaragara agiye aramenyera akurire mu cuka ciza cafe nuko hariya hagati mu kibuga turafise Majale wa Haruna twari twaramubuze uyu unye uretse yuko yavuye hatumwa ko novuga muri selection ziheze ariko numwe mu bantu twabuze novuga kuva kuri match ya Namibia twereka match nziza ntiyasubiye kandi kugaragara ariko ubunye ariko aragaruka muri selection z'inamba mu rugamba akina muri Rayon Sport turafise Muderi Akibar yahamagawe novuga mu bakinyi bo hagati Muderi Akibar ariko kandi turafise novuga witwa Bigirimana Abed turafise Mosi Trezor akina muri Azerbaijan turafise Mukono Eli Erdinho muri Singida na Imana Shasi na Riyongora Jordi bamushize mu bakinyi bo hagati hano rero mu bakinyi bo hagati urumva yuko nka Saido ntibazonkiza nawe ni absence yakomeye urumva kumbure uyu unye nta kintu Saido nta kintu novuga yofashije yaragifise novuga cyo gufasha muri equipe nationale bo je novuga ko bwanje ko coba kigiye hari ariko shwaze umumenyereza ntidushobora kuzimenya kuko uyu nibaza ko uravye umupira wiwe akina no ku rwego rwiwe n'imyaka bafise ntitwovuga ko ari umukinyi twovuga ko kaheze bivanye n'amatara dufise canke amakarite dufise uvuga ko nikimenyamenye urabona ko Shasiri baramutumye ko muga yaza gukina ari uko Shasiri ahari ariko twarabonye ko uyu Erdinho nawe ishobora kumukinisha ku numero 10 uba wafatiye kuki je mbona nka Nova savuze ko aba yubasha izina cyane ariko Saido par rapport ya qualité dufise mu ntamba bamutumye ko je mbona nta kundi ni kwa kundi ko kuvuga ngo nta kundi ariko jewe Saido batamutumye ko haratangwe kugera ko dutangura kubimenyera ko yaba niyo myaka ntibimure kurira buriya na wa musaruro wa Saido ntugire ngo uracari wa wundi none ga Alonso ejo bundi ntiwabibona cabuza ko dukubitwa bingahe byose nawe nyene tumufise jewe mbona yuko kurya match ibitsindo bine ntiyakinye yaragombo oya ntiyigeze yinjira nta n'umunota yakinye urumva rero yakinye match ya nyimba Saido hageze ko umuhamagara ntonamukinisha bari byo bari bapfana neza si ibyo sinibaza ko ari ibyo byonyene kuko yaba babipfa no message yatanze rero ko match iba ego mugani we yamuhamagaye ariko niwe yamwihamagariye urumva jewe rero uyu gutangurana nano ko abo basaido batarimwo je mbona nta gitangaza kirimwo kuko si Saido w'imyaka 25 tuvuga hamwe warabo kavuga uti nigeze kumviza iradio mu Rwanda bavuga ngo nyimba Argentine ifise Messi ngo Portugal ikagira Cristiano Ronaldo no Burundi bufise Saido ico giye ku kwego kwiwe yari profile nimero 1 kuri equipe nationale yacu ariko bo Saido ku myaka afise uyu n'umukenya atagiye na club je nta sindibuze ngaho ngo ntumwanya nanaliza ngo liste ngo Saido atarimo oya mbona hageze niyo myaka y'ugusohoka nyene nivyo nyene namye mbona agiri muri Traneva urumva ko ari imyaka myinshi aho rero ni yindi yiwacu y'ikinyafrika urumva ni myinshi cyane ni yindi yiwacu y'ikinyafrika ni imyaka mirundi turayizi
ajya Saido ne yabuze nk'undi canke ingahe irenze kuri reality kuko Alonso urabize ngahi wacu nta mukenye n'umwe atayitirisha natwebwe twaratangwa kuyitirisha kandi tutigeze dukina nuko kandi n'ubosanga ugifise mike Mubasatirizi kana Kimana bienvenue niyo Ngabire Pacifique yagarutse nawe hari hazigiye kinini na Berahino Saido kapiteni Bimenyimana Bonfils Karebe na Mugwa afise na Girumukija Jean Claude Musauza abane basatirizi dufise hano harabuzemo bitwa ba Mohamed Amis harabuzemo aba Akamsoba ahubwo Mohamed Amisi tumuvuga kuko atarimo baherutse guhamagagwa ahubwo ariko kandi n'ubu akaba adahamagara ejo bundi yari yatumwe ku kuri Malawi kuri match ya Malawi yarakinyeho yarakinye na match ya Senegal muga ntiyakinye ya Senegal ntiyakinye ra kuri attack nibaza ko arabo bashoboka nabo bashoboka abitwa rero ba erega Alonso yufise gira umugisha ukagana Liongola nakana Kimana uriya nawe nakana Kimana bienvenue urumva nawe yiyongera kuri na niyo Ngabire Pacifique Sud Abdallah hari yanye yarakenewe kubwa ari mu mvune aracari mu mvune ukagira na Berahino Saido yagarutse kuri ataki kumbure ntiturone tuzi gwego gwiwa ari mu no munsi urabona Mohamed Amisi yasiba kumvo nkiza Elvis Kamsoba nyene kuko ni benshi kuri poste hategezwa kugira abaza n'abagira utajewe mbona kuri liste ishoboka iyi ni sawa aya kubo dufise mu bashoboka mbona ari liste nziza nuko nukubibutsa gusa match y'intamba mu rugamba na Malawi azori genekerezo rya 14 canke na Senegal na Malawi azori genekerezo rya 14 Burundi twakira Malawi tuzobwakirira hehe Dar es Salaam tuzobwakira iwabo ereko twe twakiriye umuntu yasanzwe akiri ariko nabo mengana nta n'ikibuga bafise na Malawi twakiniye iwabo match yale Malawi uzorabe tudakiniye iwabo oya tuzo Dar es Salaam so twakiriraga hivi Senegal nitwe tuzoyakira canke nizo twakira ahubwo dushobora kuja kuyakirira hariya muri Senegal Malawi niko tumaze imisi tubigenza aho twakirirwa niho tuca twakirira urumva Malawi zo dusanga Senegal kandi ubundi babigira neza kubera woca ufata indege nka zibiri koza gukinira muri Tanzania ufata indege zibiri ngorane ziriye kugira ngo abarundi bari ngaha mu karere baje Dar es Salaam kuraba mana kare siko babigira mugabo twari twaramaze gutransha ko tere twakira ko ni ya Dar es Salaam ariko ino campaign turiko dukinira match aho equipe izotwakira match gira kabiri tuzokinira ubibaza ko ari avantage twagize twakiriye Burkina Faso hajya muri Cote d'Ivoire wapi nta nimwe ntayo ahubwo iyo baje bishoba bari kwakirira ngahe Dar es Salaam hama tukagenda hari yanye naho bakatwakira bakubwiye Burkina Faso na Cote d'Ivoire bisa n'ivyegera nta ni motikenewe uva ku mupaka winjira no mwonga ujabuka nahangu ujabuka mukadugira urumva rabijya public bari bafise hari bihugu byinshi bikinira iwabo bitabigiro kubera iki niyo bavuga ati ntiyagira umunyaburkina Faso aza abanyaburkina Faso bonyene baba bibera muri Cote d'Ivoire nisinzi ni nk'igihugu cyo kwihenda ngo kije kwakirira Kongo ngahi wacu none mbwira ukuza abakongomane baba mu Burundi intwari niyo kuzura intwari yo kuzura hatarinze nawe wavuga ute bana ntiyagira umuntu n'umwe ajabuka mu gatumba ngo yinjire urukino guhitabirwa n'abakongomani baba ngaho nyene mu Burundi Kongo yoronka public ingana gute kandi abava mu gatumba ntibobura abava ngaho hakujya abava za Uvira ntibobura za Kavimvira hari gereo akira umuntu kamwakira mu buryo wihenzemwo kuri Cote d'Ivoire rero nuko hama igenekerezo rya 19 inyuma y'imisi 5 gusa niho tuzoca dukina na Senegal urabona stade intwari ahigeze
ngo rero iriya ni stade Intwari. Je ndatanga kubona nzora nicara. Nzora nicara. Natanga kuza ndayibwi. Ariko ni stade zoza tuyikumbuye kabisa. Nuko rero yangizo dufashe nyene ivyo vya eliminatoire za 2027 naho nyene ntivyashoboka. Nuko reka tumere novuga nk'abakwakwanya novuga kuri zino match zitegekanje uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo no ku munsi wa gatanu. Ni cicaro ca mbere hano iwacu mu Burundi zibakiriko kirabandanya, ariko hagati aho uwitwa Hija Jean Dodier ni president w'Intambo FC, ariko aradukurikirana yive intasho ziwe ambwiye ngo ndazibahe president w'Intambo. President duhora tuyaga mugana aho nyamaze kumpenda ibintu byinshi. Dufise match n'abakongomani samwe. Yambwiye ngo nzokina kuri poste ya numero 9. Match ya Kongo? Ko numero 9 washoboraga yive. Siyo tangwa kundaga ibidashoboka. Aho rero ndareka ndakwereke. We ngo mwigoro uzokina. Si samedi. Je nta match nokina ntiteguye Alonzo gusa nzoza kubashigikira. Karibu cyane gose nico. Sinafasha akanya mugabo. Ninitegura kabisa muzombo. Hija. Nga president mfitiye amadeni menshi. President tubwire twibutse izina giri ya equipe tuzokina nabo y'abanyekongo. Izina sindarimetriza abo. Muzokina n'abanyekongo. Reka ndakubwire Alonzo. Ico mwomenya. Ni Umoja FC, ni Baraka. Ndaze murakomeye intambwe. Novansi intambwe bafise ibikombe kurusha ngira ngo Vital. Ibikombe bibiri. Ibikombe bamaze gutwara. Bibiri. Umwaka cha. Umwaka oya babirusha intamba nkuru. Igikombe c'amainter Alonzo urazi ko intamba zitariga zitwara igikombe. Intamba? Oya. Nukuri nkuru. Ariko nyene zikina yahe mahiga. Za Sekafa. Abandi baranagitwara ca Sekafa. Vital irafise igikombe ca Sekafa. Vital yagitwaye ejo bundi mbere atari kera cyane. Sekafa twatwaye iyo twahakije. C'était en 2005 mengo. Sekafa twakiniye ngaha na Uganda y'abakuzi. Badutsinze mu penalty. Iyo twatwaye nayo ni yaba mwedo 17 nayo nyibereye ngaha. Ma 2008. Nuko rero Intambo FC ifise match na equipe yo kuva muri Kongo y'abanyekongo. Ni equipe ko biri kose izina ryayo mengo ni Umoja, ariko ku munsi w'ejo nzoza ndarifise. Ariko abakongo baye baza umupira muwe mubizi. Baza umupira ariko subwa mbere bazoba baje gukina no vuga n'imigwi yo ngaha anye. Kandi baratsinze. Bakinye n'abawigeze, abawigeze batsinda ibitsindo biri kuri kimwe. Ko bikosi intambwe nazo sizo zitoreka kubatsinda, intambwe zirakomeye gusumba bawigeze. Intambwe zirakomeye gusumba bawigeze. Zirakomeye gusumba bawigeze. Rero none wewe Novansi intambwe wo bawumva zishwa. Intambwe nyene ni intambwe. Abawigeze nabo bashobora kuba babizi cyane. Canke bawigeze batari banawuzi. Oya ntiwigera ico utakoze. Ariko halani yumve ko araka black mfise abagenzi benshi cyane mu bawigeze yumve ko karaka halani nyene ni intambwe. Ari no mu ntambwe. Akaba no mu bawigeze. Ari ya Canada ntarimo. Canada ari mu bawigeze. Reka tuje novuga muri Primus League Burundi mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru hano wacu mu Burundi. Ukabona rero yuko Novas na Yves uyu munsi ntavyo kuryama. Uyu munsi hagiye kuba hatangura novuga journée yakangaye, journée y'umunani cyangwa umunsi ugira umunani wihiganwa. Ukabona rero yuko ari ibintu bimeze neza cyane gose hariya. Kigaragara nuko uno munsi hari urukino rumwe. Urukino rumwe rutegekanje uno munsi, ubwo nago ruza guhuza equipe iyahe, ruza guhuza novuga hariya rero ni novuga match igiye guhuza ino equipe ya Academy Deila na RRB Amasipiri. Wanashima ugiye kuraba ni mu mwanya muto yigusa mu minota nka 30. Minota 30 hariya kuri stade Urunani. Academy Deila bazoba bambikanye na RRB Amasipiri ni mu cyo cya Rugo. Isahindwa izuzuye neza hari Buganda.
Deira na RRB Amasipiri batararonka inota na rimwe RRB Amasipiri ariko Deira novuga nabo nyene ugiye kuraba batanguye neza ariko uno munsi barasabwa kugerageza kuvyura umugwi ari naco bazaniye witwa Bimenyimana Robert azoba ari match yiwe igira kabiri hambavu y'urukino rwa mbere bakinye hari anye mu Kayanza na Kayanza United irabatsinda 3-0 rero reka turindire turabe Rukinzo bazoba ariko barakina na Message Ngozi Rukinzo yakira Message Ngozi uyu munsi nyene igihe cy'isaha 9:45 kuri stade Urunani nyene ni match zibiri zigiye kubera hari yanye i Buganda ariko match yindi ni hariya kuri stade Ingoma Flambeau du Centre bagiye kwakira Bumamuru uno munsi nyene igihe cy'isaha 9 ni kuri stade Ingoma ni imigwi ibiri no ruvuga ihagaze neza ariko cyane Bumamuru yo yafashe ikibanza cya kabiri uco bibona no vuga kuri classement banganya amanota ni ya mbere equipe ya Musongati ni match iza kuba imeze neza cyane Aigle Noir baza bari kumwe na Ngozi City ukabona rero yuko ni yari match iza kukinirwa ari Makamba uno munsi nyene igihe cy'isaha 9 hama ku munsi wejo wa Revision 2026 bazokwakira Olympic Star kuri stade Urunani igihe cy'isaha 7 hama isaha 9:45 Vitaro bahakirire Kayanza United hama ku munsi wejo nyene kuri stade umusi wejo ndabona kuri stade Umuco nako kuri stade Ingoma kuri stade Ingoma ino equipe ndabona ino match izoba ari ku munsi wa gatanu Moso Sugar na Burundi Sport Dynamique kuri Nkuru Nziza Peace Park nejo kuri stade Ingoma nejo kuwa kane kuri stade Ingoma nivyo nejo kuwa kane kuri stade Ingoma equipe ya Moso Sugar bazokwakira equipe ya Burundi Sport Dynamique ni hari igitega runo rukino ni ruzobera ama Interstar kuri stade Urunani hari yaanye mu Cibitoki cha Rugombo bazohakira equipe ya Musongati FC ifashe kwibanza ca mbere no munsi hazoba ari ku munsi wa gatanu uri match Interstar Musongati tuzoca turabigarukako novuga uko hazoba hegereje izi nizo match tegekanje novuga muri Premier League Burundi ariko narababwiye imigwi ya mbere ifata ibibanza vya mbere bibiri vya mbere ni Musongati ndetse na equipe ya Bumamuru yagarutse neza cyane gose no kurindira rero tukaraba mbega ino journée hagiye kuba hahinduka iki merci beaucoup Hija yamaze kuba novuga atwibwira yuko intambwe zizokina na equipe yitwa Vetera Club Umoja ni ya equipe ni ryazina nyene nako ndagaruka ko ni Vetera Club Umoja azoba ari kwa kangahe azoba ari ro 2 z'ukwicumi donc itariki zibiri z'ukwicumi munsi wa gatandatu ni yindindwi oya ni inondwi nyene kwa gatandatu ni yindwi uko ni imyimenyerezo turiko turayibandanya no hagati mu ku munsi weje twaragize imyimenyerezo nuno munsi turayigira gushika kwa gatandatu urumva yuko ni kwa gatandatu niho hari urukino ni equipe yo ngaho onye Kavimvila ni muri Sud Kivu anya nyene hafi na hafi Kavimvila Vetera Club Umoja nibo bazoba bakiriwe na club na Intambwe FC zo ngaho onye mu kinama zirongowe na President Hija na vice president wiwe pale reka novuga tuzobigaruke ko umisi zokurikira ariko kandi reka ce dukwakwanya novuga twerekeze he ku mugabane w'Iburayi mu kanya gato tugaruke tuje Iburaya turabire hamwe aya n'ayandi ariko aragenda avuga